Reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu ca rino joro. Turacegenekezo rya 30 kwezi n'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Mu kiganiro giheze ndababwiye ku bintu bijanye na independence, ndababwira uko vyagoranye kugira ngo Burundi bone independence n'ibindi vyinshi, ndetse ndanababwira ivyariko birakogwa na Square 25 ndetse n'amadrone canke indege zitagira amapilote zariko zirabombarda ino aerodrome canke kino kibuga c'indege cyo mu Minembwe. Ndazi yuko abenshi twari kumwe bashoboye kuvyumviraho kandi bumva ibindi bigiye bitandukanye aho twababwiye n'ama operation yabaye kuri uno munsi. Ariko rero igitumye ngaruka kuri micro nje kubabwira kubijanye ni vyononwe no kubombardwa kwa aerodrome iri mu Minembwe hashoboye kononekarira ibitari bike. Niyo mpamvu ntoye micro mwari no joro nongeye kugaruka kandi kugira ngo ndababwire uko operation yagenze, ndetse ndababwire n'ivyashoboye kononekarira muri rusange. Ariko imbere yuko twinjira mu gano cacu nyezina, reka nongeye ndamutse cyane abantu bose badukurikirana, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu migabane igiye itandukanye, abari muri Europe, Aziya, Amerika, mu bice ine igizisi, bose bumve yuko tubaramukije cyane. Je kuri micro nije mumenyereye, nijewe mwamana Cody the Black. Simba ndumwe murabizi, ariko muri no misi mba ndumwe kuko ikibazo kitatuvuye ko hari abantu bakunda kumbwira ati ngo simba ndumwe ariko mwino misi ndumwe, ndazi muri ko muravyumva gatanu kuri gatanu. Nongera ndamutse cyane abantu bose. Hari abantu dushobora guhurira mu barabara bakansuhuza bakambwira ati twahuriye kuri BF, nabo nongenda baramutse, ndazi baca bimenya kuko hari abo tugenda duhura bakambwira ati nakubonye kuri BF n'ibindi vyinshi kandi vyiza. Reka renda bashimire vyimva mutima, duca twongera twigarukira ku mirongo y'urugamba neza na neza. Mu kanya gaheze twababwiye ibijanye na bombardement yabaye ngaha muri territoire ya Fizi muri Minembwe, aho Skoy ndetse n'amadrone vyahagurutswa bigiye kubombarda kino kibuga c'indege ca Minembwe. Ikibuga c'indege ca Minembwe no babwira ko arico kibuga gikomeye gifasha mu bijanye na vitayema, haba mu vyo gufungura kwino kwa zino nyeshamba, haba no mu vy'imiti y'ubuvuzi bifashisha mu gihe abaronse inkomere zitari nke, vyose bishikira kwa kino kibuga c'indege ca Minembwe. Ati rero vyagenze gute, operation yagenze gute? Kuri uno munsi hari igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo niho Fardc yaronka amakuru avuga yuko hoba hazanywe ingya n'imiti vya zino nyeshamba za M23. Baravuga ati ibi bintu ntibidushikana hasi, niko guca bahitamwo bagahagurutsa ayo madrone atagira abapilote ndetse n'iyo Skoy, barasa kuri iki kibuga c'indege, ndetse banarasa n'indege yarizanye imiti y'ubuvuzi ndetse inazanye n'ibifungurwa by'izi nyeshamba za M23. Ni byabane n'ababuye ko byabaye isaha 2 niko guca gutangura kwidoga ku banyamurenge, bongera kuvuga yuko bariko barakorerwa genocide, kandi bakavuga neza uri karabikorera kari General Masunzu. Masunzu nabasanzwe avuka ngaha mu misozi ya Minembwe, ndetse asanzwe anafise n'inzu yiwe ngaho hafi y'ikibuga c'indege ca aerodrome bariko barabombarda. Rero mu vyo aba M23 bavuze yuko Fardc yarashe indege yarizaniye imfashanyo abene gihugu bo mu ivyo bice, ngo narijya bafise ubuzima bubi, ubuzima butari bwiza, mugabo ngo leta ya Kinshasa yemeye kurasa ibintu bije gufashishwa abene gihugu bayo, abene gihugu ba RDC muri rusange. Iti rero iri kosa ntiribaho, bakoze amakosa ndenga kamere aho bashobora kurasa ibintu vyoje bigafasha bene gihugu, ndetse harimo ba mama babo ndetse na base wabo. Ariko ugerageze kuraba ukashiramwe ubwenge bino bintu abo ba M23 bavuze
novuga yuko tabwenge babishizemo, kuko nyamba abene igihugu bazanirwa ifashanyo n'amashirahamwe kanaka ntibashobora kuzanirwa ifashanyo mu gihe leta ya Kinshasa atavyizi. Ivyo ntibibaho, ahubwo babuze ivyo bavuga. Ibi bintu vyari bizaniwe zino nyeshamba za M23, kandi iki kibuga c'indege mu gihe bokomeza bakibomba kada canke bakidetruiza ku buryo kidashobora gufunctiona neza, bizotuma zino nyeshamba za M23 zicika intege, ndetse n'aba ba RDF kuko ntibazoba bakironka aho bacisha ibifungurwa canke imiti bazoba bazanye kwifashisha mu bibazo baba bagize, haba mu gufungura ndetse no kwivuza inkomere baba bakuye ku rugamba. Nobabwira yuko icatumwe kino kibuga kirasa vyatewe niyo ndege yarizanye ivyo gufashisha aba basirikare, aba ba Fardc ndetse n'abawazarinde baravuga ati nishobora kudushikana hasi, turayirasa ata kibazo na kimwe giciyemo. Ubu rero tuvugana imyidogo ni myinshi mu bene igihugu basanzwe batuye ngaho mu Minembwe, aho bavuga yuko uri karabamara ari mwene wabo, uri karabamara ari umunyamurenge w'iwabo, uri karabamara ari we yobavugiye, akaba ari we ari karabatera amabombe ndetse ku munsi uko bukeye uko bwije. Aharenshi ndabasubiza muri Warikari, aho Masunzu asanzwe akontorora niko no bivuga muri rusange, aho yabangamiye cyane zino nyeshamba za M23, irazibangamiye mu buryo buboneka, ku buryo yaho n'ubu bumvise Masunzu bakimidogera bikomeye. Nongera ngaruka cyane kuri no iyitwigwaneho iri kirarira canka aba Nyamurenge bari kubararira, tubabwira yuko kuva batarihuza na M23 uyu Masunzu nta munsi n'umwe yigeze bagaba kigitero. Ibintu mu vyandika ahantu, ibi bintu mu vyandike ahantu, ndetse vyatumye ibi bintu inyuma yo kwihuza M23 ndetse na twigwaneho aba bantuzenya aba Banyamurenge bahise bicamwo ibice bibiri. Abenshi munabizi, haraho bita bakagara, abo bakagara n'abatayoboka M23 ndetse na President Paul Kagame, ndetse hanavugwa vyinshi, hari imishwano, hari kutumvikana hagati yabo rero ubwabo. Nyambu no munsi aba batwigwaneho bariko plutôt aba Banyamurenge batariko barahuza, bizotuma havuka ikindi cyuka kitari nziza, ugasanga biswe akagara nabo baraforma igisirikare cyabo. Nyamba aba batitwa bakagara bafise twigwaneho nabo barashobora gukora igisirikare cyabo, ndetse ugasanga ibintu birakomeye cyane. Rero mwa kino kiganiro sishatse kugira kinini, ariko narinje muri make kugira ngo ndababwire icatumye ino aerodrome iraswa ndetse akarasigwamo n'indege mu ico kibanza. Rero kandi ndabashimire cyane mwe twabanye mwa kino kiganiro, sishatse kugira kirekire. Isango ni ku munsi w'ejo mu bindi biganiro. Bye bye.